Fabio vereka kwigira birefu canke ndagufyete ndakumire nk'ibarafu kumbafu nkuri imbere uyu mucafu arekuza ibintu abibateraye nk'ivyimafu ndakuraba keshi mwiko turi kuragenda udunda nguri masi muzikenyeje umukanda nka biti nk'ubura umwanda ataratangura kuzwiragira nk'isediganda ntibogereza hamwe abatanganya amatako kunyihanga n'igicumuro c'inyandi urukorofa ububuzi wakinakina na nyina kuri rape no kumena ibintu igacika ubujana. Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the #1 channel of this industrial Buja Flavor. Chakanya makuru cy'amakibazo arashambuka muri industrial Buja Flavor. Nkuko tuba tubikora reka tuzi tukengurukira Imana. Kamera tuzi tukenera abakozi ba Buja TV. Right now ndi kumwe nande nda El Pro. Masa arinde masa agira kuri challenge mwe Fabio yari yasohoreye abarapere bose. Tubone rero tugane byitwa musanza akorera na nyene El Pro vipi kwanza? Safi. Biraza neza. Yego ni safi. Uyu muniga rero ambye ati je nishobora kugira ikiganiro tuzako turakina bia ati nta kundi bro. Bikunda. Amategeko rero tubikora ko nyene. Nizere ko tushobora kugira bro. Ego turashobora gusambura nakava. Ariko ataduko tugura gukina bond. Nindirimo kwanza nuvuga iri kwirafatisha cyane muri industry barakora ikira neza. Uzakira gute feedback zimeze gute bro? Ikintu cya mbere nuko mu bisanzwe ndashima umuntu wese amakuraje umuntu wese ambwira ati indirimbo imeze neza ndibaza yuko ugiye kuraba urabona yuko ushima abantu barakiriye. Icya mbere nuko ugiye kuraba ama comment y'indirimbo. Uma comment igeze mu ma comment arenga 60 turabona ko comment zinci intege ni nkimwe canke zibiri gusa ngo bisigure yuko urabona ko ikorwa bacakiriye bien kiriko kiragira hano kiriko kirashika kabisa. Yego kabisa ya manini bro. Bro. Yeah. Ni wowe nyene novuga yuko wasohoye indirimbo Fabio ku ruhande rwiwe ubona yakiriye gute man? Indirimbo ubwiwe ndibaza yuko nta byishino kuri Rwanda avuga ariko hariho statut yacyashirako nkishira ku indirimbo aravuga ati mu ndirimbo zose numvise hari umuntu yarinze kabisa arerekana vy'ukuri ko adatinya yanyubahutse. Urabona ko indirimbo na nyene yaramushituye kabisa aravuga ati nabandi bose nimwitinye nibaje mu kibuga. Uretse ko hari n'utwe yaneguye natwo nyene ntitubura. Udukiwe tukuvuga? Ibijanye na beat yaravuze ibijanye na beat yuko twakwefye beat tukorera novuga ko tutari muri terrain. Tuje muri beat ndani. Ni Fabio nyene kuri statut yavuze ati kubera ikintu ndaguma bakinira inyuma yandi uruhande rw'itere nibinjira muri tere hagati yashyize kuvuga ya beat yasohora. Yakozira kuri ya beat yo. Ndibaza ko icambere Fabio nta simu beat maker nta beat akora. Novuga ko yakoreye kuri beat yumva ari inspire gose nayo. Nanje nagerageje korera muri beat ndiko ndayikorera mu numva nyene ko numva ko ndi inspire sana mu bisanzwe urumva uraba impuzi gukwiye niyo wambara urabigira do. Kidogo nyene nje ndamusaba El Pro abagirire akapela kwanza kidogo muce mwumva amajambo kwanza rimwe. Fabio vereka kwigira birefu canke ndagufyete ndakumire nk'ibarafu kumbafu nkuri imbere uyu mucafu arekuza ibintu abibateraye nk'ivyimafu ndakuraba keshi mwiko turi kuragenda udunda nguri masi muzikenyeje umukanda nka biti nk'ubura umwanda ataratangura kuzwiragira nk'isediganda ntibogereza hamwe abatanganya amatako kunyihanga n'igicumuro c'inyandi urukorofa ububuzi wakinakina na nyina kuri rape no kumena ibintu igacika ubujana aho ciye uvuga kuri King Manika ntuzikoni gangi ndagufashe no kuniga urindishwa ni banki nk'agakono ku mashiga uzobaza imisega ndayibagira ibisiga umwana w'ubwenge yumvira mu kajagari nawe ivyo mvuga bica musi nk'igufuri nkuravye mu mutwe usa n'ubura amagorori niyo mpamvu muri game ndagukina nk'akamari uko beat igenda niko nanje ndakujana ndagucana mu makona y'amavina ndagushona ngenugayano no musi ndakuzana nkubatize mu bafana swata nturi kwica timbati bwata muri game nyankaragata fata mbanze cyangwa ikata ndagutere flow zikarishe nk'imbugita mana. Bro keza nyene aravuga ngo mukarashisha ngo akego karashisha ngo kagirizi guca kararura ndakamire ndagacire cyane. Tekinya ko cyangwa karashisha mu muri industry Buja Flavor twari kumwe na El Pro kandi turacabandanya ni El Pro n'ikindi kibazo nyera kubajije ni Fabio no feedback tumaze kumva ku bantu benshi batandukanye batubwira yuko Fabio indirimbo we yakiriye fresh mu bantu bose ngo bose bamwandikiye ngo basohoye indirimbo ngo El Pro wewe ngo niwe yagerageje navuze ko El Pro ko ariwe yabishoboye bose bagiye challenge El Pro ngo nyine niwe yagerageje.
oya ntacyo ndibaza yuko afise kuvyakira uko abishaka afise no gukomanta ashaka mugo ndibaza yuko yavuze ikiri ku mutima wiwe mu bisanzwe ikintu cya mbere yavuze ko nubahutse urashobora kumbwira ko harimo amajambo aremereye mugabo ndibaza yuko nta majambo aremereye arimwo ni diss track ni indirimbo yo kudisinga kandi benshi barashobora kwibaza ko ibyo navuze ari urwanko mugo urabona ko na Fabio nyene nta rwanko rurimo mugo ukabona umuntu w'umufana cyangwa avuye hakubwiye ko harimo urwanko donc nuwo nabiririmbiye wenyine aravuga ati yaranditse ati keep it up bro courage kabisa imbere ni heza byo ko yaravyakiriye nta rwanko rurimo novuga ko ni diss track muri benshi yaririmbye nta zina rya Elpro yashizemo ariko aravuze abaraperi muri rusangi ariko muri bo benshi inovuga Fabio yaririmbye wowe uravugamo ko wawavugiye man mu bisanzwe batumugani mu kirundi ngo najya ngo umuswa ujya umuhino usotera isuku donc hajya yari kavuga abandi mugo mu bisanzwe nanjye ndumuhape nico cyambere kandi sino kwikura mu bandi kandi bijya byerekana ko mu bisanzwe abo yavuze yibaze ko ari byo bihangange bo mwubahuka canke bakamushira hasi mugo naramwetse yuko bajyanye n'ubusuzugura canke ubutabona donc abari abantu babishoboye wanashaka kurusha bajya abandi yibaza ko babishobora ko yavuze ati uyarinde sinka vya binyabwoba donc abandi ni binyabwoba beho kuri industry ya plus 2 urabona ko harimo ibinyabwoba bro turabandanya bro je ndibaza yuko mu bisanzwe wewe niko yabivuze ariko Jessico ndabibona ushaka gusanga umuntu wese afise project ziwiwe ushanga hari abatabironkeye umwanya urabona ko turi no muri confinement nka Natif yarabivuze ati ndi muri confinement donc sishobora kujija umuntu wese afise uburenganzira kuko avyiyumvamo ndavuga ko muri rap ndi master mugabo ndabona mengo muri BR si cyane bro bavuga yuko iyo bamwishuye ngo zo gukora mubuza agacata bro bamuha amasiksi kuko we ndibaza yuko ikintu cya mbere cyatumye jya ndirimbo nza kugira ijya challenge icya mbere mu bisanzwe nuko wewe insiguro yabihaye uko yabivuze ijya challenge novuga ko kwari kuduza hip hop yo mu Burundi yarabivuze neza ati hip hop nibaye ikibanza gikwiriye abaraperi kenshi baridoga yuko hip hop itari kiravuzwa cyane gose nkuko baba babishaka mugabo wewe yashaka ijya hip hop ivuzwe cyane avuga ati nashaka ko cyasuka nk'indirimbo nka 200 kugira hip hop bw'imivugwa donc icatumye ndabikora nico kirimo mu bisanzwe yakwara kugira ijya hip hop gumira kiravibra kabisa kaduga hige yes nshobora gukina hariya bro ukina defu kandi guhera kubira inyuma y'umurongo izo ntushobora kuzikubita ukubitira inyuma y'umurongo hagati ikindi kibazo rero cyashaka kubaza Elpro mbega kuba yarasohoye indirimbo avuga masa kuri kino natayitsindi ndiri kutabisindi zinama ndibaza ko yavuze ko yari master challenge bisigure ko kugira nerekane yuko ndi muri challenge natereza kwita izina ijya ndirimbo bizaguhura n'ivyo Fabio yatangije uretse ko nakoreye kuri beat wiwe mugabo ibisanzwe ni master challenge bagaraganye aho ushaka ariko nizere ko yinjiza bro nani kuri ndizama kwa kwa usina je na yinjije go bro noma kuri BR sasa na master hari turondere master wa BR kabisa wayikoze bro two shots wayikoze ko ncengwana nkina kabiri kandi urabizi nuko nyene gato karakura kabisa oya nacavuga yuko nizere yuko Fabio avuze ati nshaka kuguha nuvuga beat dukorere ko turirimbire hamwe twese nibaza yuko atakibazo naho yozana ijya beat nyene ya Eminem ni beat ya Eminem ijya Godzilla
je ndi ready kabisa uretse ko nase kubishimikirako cyane muri rya ndirimbo yiwanje yankorera mu yindi beat mu girya beat no iririmbirako kandi neza kabisa irya beat nyene no iririmbirako umva mu ariko washatse bagati ndashobora no kukwishura ntakoresha irya beat yawe nyene nakoresha mu bisanzwe ubwo irya beat we niyo yatanze mugabo je gikuru niko ari kuvuga obviously aya ma navuga ko izi diss track zamyeho zo kudisinga n'aba Eminem bamye babikora kuva kera ba Jay-Z ba The Game abaraperi benshi banabitangure bamye babigira mugo ntibaguma muri ya beat nyene oya ilifo ko tuzana kandi kanovera canke nkazana ikindi kintu kidahuye nico yagize mugo ndibaze ko ikintu ca mbere gikonta sana ni rya content irimwo ikiri ndani rya message ntanga nico gihambaye kurusha rya beat ni indirimbo benshi bayikunze cyane irimwo amavina menshi cyane bavuga ati mbega urya musore ninde ni suko batujyanje nasanzwe namuzi ariko ni benshi kumbura bace bamenyera ko basoreye Marsa ariko abandi bavuga ati no yariko aramuvumisha Fabio ngarakene abamuboostinga nibo barapere benshi bamwe nuko bambwiye man ngo bashaka kumuririmba ngo bashobora gukora mu boostinga man niko babibona mugabo Jessica ndabibona Jessica ndabibona ahubwo baratinye uko yabivuze ni ibinyabwoba nyene kabisa ko amajambo make inovuga El Pro avuga amavuga ati ndagutabagura ngo jewe ngo mugira ngo turamutabagura ivyo ndibaza ibintu banotabagura ibiki ni byinshi birimwo mugo ndibaza ko sinarengeje urugero ko namwe muri Buja Hit murabizi yuko hariho amatayito muturengera urabizi nka no bivuga ikiganiro twakoranye na Fapase atayito wagihaye warabonye ko ni nka kujya nyene baranditse ngo muri byagize iki bibandanye ngo yasambanye gute muri clip n'abasambanye n'abarimwo basambanye nta numwegeza asambana mugo aciye ufata ikiganiro canje giha tayito nkijya nawe wararengeje urugero cyane oya sinarengeje urugero naje sinarengeje urugero kuko bijya bintu bategeko nari kwaye nawe muri clip natwe biri mu mategeko navuga ko muri hip hop birariko hip hop ndibaza yuko kandi nayo rugiye kumva indirimbo ya Fabio nta muntu yari karahezagira kwari kudisinga donc adisinze abantu ngira nka nk'umunani canke bangahari umwe mugo je namufasha ari umwe urumva ndageza guhiga amajambo nyene ni nka kujya ko muri terrain ugiye muri ring uri mu boxer urakubita mu mintu ugakubita muri ring biba bikenewe nanje ajya amajambo nakoreje kwari guhashura nyene kugira ariko ga El Pro ni kibazo cyanibaza kuri kirene abaraperi kugira ngo bakore ama hits kugira ngo bakore indirimbo nziza kenshi usanga ari zo kudisinga kubera iki bro ndibaza yuko simisi yose ari amahiti tuzi ya hip hop mugabo kenshi usanga ari zo kudisinga zo guhushagura abantu oya kuri we hanyuma nkaje nanje dufate ko ni indirimbo ya mbere nkoze yo kudisinga ya kabiri we yafatishije ya kabiri mu guhereza kubwira ati iyi song mwobona ivumye mu byo gufite nabyo narabivuze ko mu bisanzwe irya jambo narikoresheje kubera iki abariko barumviza indirimbo benshi bari kwibaza yuko Fabio navuga hari ikintu dupfa hari tongo dupfa cyangwa ikindi kintu cyari cyo cyose cyangwa hari izindi ngorane dufitaniye runaka mugabo ndiko ndaheze naravuze ati nk'isonge yabona ivumye mu byo kwifina kugira wumve yuko nyene kibijyana ariko ndadisinga mu bisanzwe ndiko ndandika ry'amavina hari ivina mbange rero nkana nagiye mvuga ngo urindishwa ni bangi nk'agakono ku mashiga ibintu vyuko urumva no kubagira ibisiga nk'urudagara rubonye ikara ihorere kibondo ndaje kugaburira donc hari ibintu ni bisanzwe hari abantu nawe yamayita badogo urabizi abantu ita badogo nanjye narabivuze donc hariho amavina mba ariko ndahiga kugira ndayaronke ntegerezwa gushiraho irindi jambo kuri abiba nk'ibintu nk'ijambo ibangi ibiki biragwegera nk'amajambo menshi arimwo donc urumva iryo ndose ryose riri hafi ndi aranja nkarijana cyangwa urumva ko n'amavina atonze bien kabisa uko bitugenda niko nanje ndakujana ndagucana mu makona y'amavina ndagushona urumva namajambo ngena ndongera ubugirigiri bugira babiri oya ujuga bariko ndabona oya zibana nibaje kuri YouTube nava ndayimara nibaje kuri YouTube oya nibaje kuri indirimbo ni ndende guys kandi rimwe amajambo menshi afunya arimo ibintu zenya imigani nyinshi bro nashaka rero bayumvise neza kuko n'abantu bisijya beat gusa n'izigalo bagakunda okay avuga ariko batumiza ari bimwe batumiza ndashaka gusubira ngaho magapiripiri n'ikibiribiri ca Fabio ndagakoze ubugari kase naho ndagakubita ubuhiri ku misumari ngatora umubiri ngo ubugirigiri bugira babiri kaje byose ndakavuze nko muduri ndakicaye ku mugongo nk'indidiri kanyite kinkanyambika urugori ko ndi intare mbebasha ndakamire kararura karabishe oya reka ndagacire
ya iyo nibaza irinjira ya iboro mukora birazana cyangwa ya muri industry urabona yuko nicyo namye nshimigira ko ntihagire abantu babifata nk'urwango Fabulous wenyine aravuga ati ya courage indirimbo ni nziza kabisa ni nziza ntibyamubabaje ya ni diss track nibisanzwe ni game n'umugenzi kabisa feedback ni jenga hano ni vraiment kabisa kwa mkazi jambo dogo respect man man nazimarisa nazimarisa wanapikwa 7 ragiye gutamu yo Wajya nani mushobora kwinjiza naho no gukinira naho gukinira ivyo rero ibi ni international kabisa ibyo bintu gize byoshobora bake muri ubu Burundi kabisa iyo ni impano kabisa ufise isangije ibintu byo gukina zigataruka ibyo naberuka kera kabisa asha bavyigiye mu Burundi nabyo shobora oya aho wasanze ndi ni kabiri ndiko ndaguhana wayitishije hejuru wase mateka ko arayikome kamani kuvuga nishi wawe ya nagize two shot ndaguhebera kina kabiri iyi nayikoze kimbere ko niyo wanjye ya ariko elprenitene yuko feedback mu wayise si Fabulous nyene yatanze ivyumviro hari n'abandi baririmbyi navuga yuko navuga yuko n'aba DJs nizere ko abandi batanze ivyumviro ego harimo benshi harimo nka DJ Mario yaravuze ati indirimbo ni sawa kabisa NC ego DJ Frankies harimo abaririmbyi benshi ba Emel Loveness n'abandi benshi bagiye banyandikira inbox bose baravuze ati indirimbo kabisa imeze neza ego kandi mu bisanzwe iyo ntishura ahubwo nari kubangize nabi ko mu bisanzwe Fabulous nicyo ashaka kandi urabizi ko mu buzima no gufashanya navuga ko twarafashanije kuko urabona ko ijya challenge y'ikigumi ivugwa iri kiravugwa bituma hip hop muri rusange ivugwa mu bisanzwe nanjye icyo mparanira nuko iyi hip hop yoguma iri ku kibanza nko izindi ndirimbo zose zindi midiho yose iri ku kibanza donc navuga ko nicyo nashatse gukora kugira ngo igumi iri kiravibra kabisa kugira bivuze igumi ivugwa hip hop kuva ku wa mbere gushaka ku wa mbere twumve twumva hip hop naho benshi bace babikwepa bacakure mugabo naje tuzobibandanya turi babiri hama Pro genda kusikindi kibazo ni nkuko watanguye kuri suko batujya watuzaniye master ubukurikira tugitega ikiga bro sinavuga ngo no kubwira indirimbo nke gusohora ejo canke hirya ejo niyi mugabo indirimbo ziriho nyinshi kandi zanditse indirimbo ziriho nyinshi kandi zanditse nararirimbye suko batujya naririmba iyi master umva ko indirimbo mengo ni ibintu byo kudisinga na suko batujya mengo rikura disinga mugabo wari kudisinga Fabulous muri suko batujya n'abari abakobwa bavuga ngo ariko radisinga ngo ibintu nyene vyuko nkora basarishije ego ndiko ndabasana ndiko ndabikira isoko feedback mbi zitegerezwa kubaho mu bisanzwe batatakweri warasonye indirimbo nkijya ari umuntu namwandika acha kublock avuga ati ni wa mutipe suko bamuye natunya nacumukurako benshi niko bameze mugabo na feedback nandiza turazironka kandi mu bisanzwe naho ukora ikorwa kimeze gute naho waririmba gospel tufate basi n'iyimana imeze gute abantu badisinga ntibabura amadislike amari menshi mu bisanzwe rero yari indirimbo nk'izi zozo barabaho benshi mugabo nta muntu w'ikinege urabandanya ni indirimbo ya Pro rero novuga yuko kirafatisha muri industry ya Buja Flavor benshi bariko barayikunda abantu novuga yuko aba DJs novuga baririmbyi benshi basanga umugabo kuririmba na Pro meme n'umuririmbyi yaba novuga yuko indirimbo yayo yasohotse kubwiye akaba ariwe Fabulous master nawe nyina kubwiye ati mu baririmbyi bose bagiye bishuye kuri rya challenge nuvuga Pro wenyene niwe nuvuga ko yagerageje ariko yavuze ko Pro ariwe yamwemeye oya nacho Pro koko yemeye na kimwe nejo yigeze umuntu yavuze ngo buke muzoti bamunyemeza buke nzote bandabemeze ni buke kandi zere ko Pro tuzoguma tumumva muri rap cyangwa muri R&B ndibaza yuko rap muri rap ndiyumva neza cyane gusumba ibindi byose ndibaza ko n'indimbo zose wamenyeye ko ego gusa ndashobora guhindura umudiho singume muri hip hop ukanyumva niko ndaririmba reggaeton n'indi midiho nyene mugabo rap iguma yaje ndi umuhapper ego kabisa kumbure rero ku muntu yoba yiyumviriye nabi akavuga ati Fabulous yarasohoye indirimbo yo gutuka barapere cyangwa akavuga ati Fabulous yarasohoye indirimbo cyangwa Pro ko yayishuye Fabulous yaragize nabi kuba yaramutuse yaragize nabi
kumbura ushobora kubitahura kutariko kuko amakuru nzi nuko El Pro na Fabulous baravugana kuko icyo nzi cyo El Pro nizere ko Fabulous yarakwandikiye akubwira yuko indirimbo yawe yayikunze nawe nye ya Fabulous kabisa turavugana ego turavugana kandi n'umugenzi yarasanzwe ari n'umugenzi urumva n'ibintu bisanzwe kabisa kandi mwuko uko na Fabulous hari ijya ndirimbo igihe yayisohora imaster arabaririmbye yabwiye ati bana urazi yuko mu ndirimbo yanje nakuririmbye ngo ndirimbye gute navuga yuko nishanga munsi uri muri industry yo kunagati ati nimumve bijya bavuga bijya urimo kabisa no byita ko n'umukino ni nko nkajewe nawe we duriye muri football nuko nyene anye nakarorero nakanyene ya ni nko dushobora kuba turi n'abakarateka tumaze kwambara kijya kimono tugiye muri ring nikibuza ko nkukura iryinyo kabisa byamenye gate rikavayo rigagoroka ya nego nakarorero ntaginyo ngire ngukureho bro umutima nkunda kabisa ariko tumusinde muri kibanza naho nyene ukora ya ego sanzwe ndi n'umu DJ muri aka kabare ego Cold akabare keza kabisa ndanabatumiye kandi ari dukwavu twiza akibazo mbira nizera ntuvuze indirimbo ziwawe gusa cyane mana ari izindi z'abaririmbyi oya urabizi bo umusanzwe n'umu DJ 11 umuririmbyi mugabo ndibaza ko indirimbo ziwanje mfise ntozivuza kuva mu gatondo gushika mu kandi gatondo abo bari kuraberewe cyane bro ya merci beaucoup kabisa no musi wambari yangaye man ya ndibaza uko indirimbo yabaye amahera man navuga ko sinamba amahera n'abaheta ba Fabulous ndazira abantu bagucuriye ya oya siko biri oya siko biri kabisa sinajenja gucoresha oya abantu baje bayiravye kuri YouTube barashaka kujya like ya ajya navuga ko bajya bari bancore ari nabavuze yuko bari bajya barapere nivyo bintu tumva nyene mu makuru mu bantu benshi ngo ari barapere ngo banse yuko ngo ko bagomba mwishura Fabulous bace baguha wewe kugira ngo utinani nabaye muvugizi rero oya azuka muri bajya abandi bose batinya kuvuga ariko je navuze ya siko biri kabisa indirimbo ndanabaye true story yayo nuko nariko negura ko indi ndirimbo kandi byasaba gusohoka kare ko urabona ko suko batujyana izi minsi myinshi ya igeze mu mezi ane atari indirimbo ndayikurikije ndabona ko iminsi iragenda ntangiye kwandika niho naja kuri YouTube cyane muri ndirimbo ya Master ya Fabulous nkaguma ndabona ku master y'abantu benshi ya ba Brand Smith bande nanje ndiyumvira ndavuga ati ya indirimbo ifa ko ndayikorerako bijya nariko ndandika cemanda ndayishira hirya gato ndavuga ati kwiyi novuga ko ari diss track niza kunsaba ibintu byinshi irashobora gusohoka mu minsi mike cyane cyo kimwe n'iyindi ndiko ndakora ya numva inspiration kabisa ya ibintu nyene vy'amarime biriko birakoroka nk'imvura ndandika novuga ko mu munsi umwe nari ndayihejeje bon nja kuyirecordinga na clip kirasohoka ya ana kwa amasanamu atacabaye kabisa indirimbo ikisohoka gutyo donc sinovuga ngo ibinari nateguye umwanya munini oya ko nakora indirimbo ziziraho urose opportunity ugacitora aho nyene ibintu bigenda bien Fabulous aravuga yuko arindire novuga izindi nzandiko z'abandi baririmbye aracarindire bakwire kugira ngo nabone ari kure wakagira icegeranyo gikwiriye kugira subire kabisa none yicegeranyo niyagikwiza kubwa urabona yuko azokwishura nawe ya nibishigira nivyashika ico nibaza uko nuko ari karenyegeza kajya kariro muri industry ka hip hop ya ari karenyegeza kariro nanje nzozana amakara canke nzane ingashire ko duteke kabisa hip hop ise kabisa ya fire guys yari Buja Hit TV cyakinyamakuru cy'amakibazo Shambuga industry Buja Flavor nari kumwe na El Pro mu rap ariko arabikora neza ingoma yaje mwava mubona bavuye gute ya indirimbo yanze isonge ubona ivumye mu byo kwishinira El Pro rakoze cyane man ya nanjye ndabashimiye cyane ya mwakoze kumpa umwanya kumika ikibanza byerekana ko ibyo umuntu ariko arakora adatambaye irorera ya nuko hari abantu bariko barabiraba kandi badusupportinga ko ndazi ko iyi ikiganiro dukoranye gishika kure ya ndashimiye n'umuntu wese ariko arakiraba ya ntibagira kubabwira bakore subscribe kuri channel ya Buja Hit kwanza manza kubashimira ukunde nkuko wikunda ya na channel ya El Pro Burundi ya channel yanje El Pro Burundi bagire subscribe ya barabe ibikorwa biriko ariho nivyo baza gusanga batari bazi kandi vyiza kuruta nivyo nakoze mugabo kubera urabizi nyene ko rimwe bitugora gutobora kabisa rero tuzosubira inshallah imana bikunze on the mic yari Benny Bianca Camera CK Professional nibagire subscribe ya Benny Benny man ya